Ange Michel Mwemana ko maravugana ndabaye kaze mwese mu nyigisho no munsi inyigisho isa n'urukurikirane rw'inyigisho ya mbere twarize mu minsi yahera kiraba kuvyerekeye ubuzima bw'umukristo papo y'amategeko c'imigendanire y'amategeko. Rero inyigisho nyinshi z'amavideo tugira ni inyigisho kenshi ziba zivuye ku bibazo abantu batandukanye baba bajije bivanye mu nyigisho zitandukanye tuba twatanze ngaha anye kuri Facebook canke abandi bakuruke ku YouTube canke kuri WhatsApp. Rero uyu munsi nuko mbona icigwa cuno munsi kivuga ngo abakristo ntibakiganzwa n'amategeko 10 canke amabwizwa 10 nko misezerano rya kera. Ni kibazo gikomeye cyane kubera abantu benshi bakijijwe bakiriye Kristo mwawe n'umukiza mbe n'abatarakira gakiza uyu muganiriye bakubaza nikiki gutuma ushobora kubaha Imana. Ico ni kibazo ca mbere. Igituma wubaha Imana ni giki? Icambere cakubwira bati nuko ntunkurikiza amategeko amabwirizwa amategeko les commandements la loi de Moïse canke bavyita amazina menshi vyagezwe ati nuko ndabikurikiza byose uko yari 10 nkabikurikiza byose ati ibyo ndabikurikije Imana mba ndayubashe. Abandi babaza ikibazo ca kabiri uti none ico gutuma winjira mu bwami bw'Imana Imana ikakwakira mu bwami bwayo atari ko yarapfuye winje mu bwami bwayo kumbura Yesu cyo gutora ishengero canke wavuye mu mubiri ni gico gutuma winjira mu bwami bw'ijuru ni giki? Abantu benshi uharuye benshi cyane harimo n'abavuga butumwa harimo n'abakristo batandukanye abantu benshi bizera Yesu nk'umwami n'umukiza muganirira kugira bati nuko nkurikiza amategeko 10 yose nkayubahiriza hanyuma Imana igacinyemera nkinjira mu bwami bw'ijuru. Wacumatsi none ntibigushikira ukarenga ku itegeko na rimwe ntibiragushikira ukarenga ku itegeko no munsi n'ivyagushikiye ukarenga ku itegeko rimwe canke abiri aca kubwira ati ivyo rero je ntavyo nzi Imana niyibizi Imana izoshaka umunzani hanyuma Imana izoshaka umunzani hamipime ivyaha ari byo byinshi nzoja mu muriro ibikorwa ari byo byinshi byiza nzoja mu ijuru. Ugasanga abakristo benshi rero bari mu buzima bwo kutamenya neza ivyo barimwo kutamenya neza uwo bizeye kutamenya neza ivyo bahawe muri Kristo. Ugasanga turi mu buzima rya legalisme ni kwa muri systeme y'amategeko ugashaka gukorera iby'Imana itangira ubuntu wowe kabikorera mu nguvu ziwawe cyane cyane uhagaze muri systeme yitwa systeme de l'ancienne alliance yo mategeko y'isano rya kera. Mukuntu wakora dukurikira kura kukaza no nyigisho ndasenga Imana ngo muhemu w'Imana akuganirize kuno mugoroba ndazi kwiteme atayiteme yoroshe ariho kandi yanoroshe ko nibwo butumwa bwiza nibwo jambo ry'Imana kuko tutabyigisha nkuko bibiri bivuga tuko turaba abigisha b'ibinyoma. Umugisha w'ikinyoma ni umuntu wese avuga ikintu gitandukanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Ni umuntu wese avuga ikintu nkuko agishaka canke atakira ukuri kw'ijambo ry'Imana nkuko ryanditswe. Rero canke ryahishuwe mukundu kurankurikira uyu munsi nashaka duhagare ku mirongo novuga byinshi ikintu ciciga umuntu yovuga umwanya munini cyane ariko ndashaka kuvuga imirongo mikenyo no munsi. Ndashaka kwishura abantu bari muri rya migwi navuze n'abandi bavuga bati vyagezwe vy'Imana amategeko y'Imana ntegerezwa kuyakurikiza tuza kuyubaha. Abo namwebwe ndabafitiye ubutumwa bwiza kuko good news canke la bonne nouvelle nuko Kristo atatuzaniye amategeko yandi nkayo Moise yari yazanye. Mukundu kurankurikira n'amajambo akomeye cyane nshaka ko dukurikira. Reka tuje mu ijambo ry'Imana no munsi twaza gutreta passage. Hari abantu benshi jewe tumaze kugira amadeba ku social media atandukanye mwaganira ukabumviriza ukumva ukoze ukintu cyitwa icagezwe baca bashavura ngo nemushatse kuvuga rero ngo Ancien Testament tuyitabure. Ico ni kibazo nkunda kubazwa cyane maze kubazwa kuva hazi imyaka ndakibazwa ati none utubwiye yuko takiri munsi y'ivyagezwe none Ancien Testament tuyifata tuyitabure. Ico ni kibazo nibaza ko no mu inondwi nabajijwe nibaza mu minsi ibiri heze no ko hamuna kimbajije ariko nagira mvuga ikintu ntashika nje kure mu nyigisho. Isezerano rya kera ntituritabura ntiturikuraho ngo nturikeneye ngo kango ritahawe twebwe abanyamahanga ngo ryaho guca Israel ntiturikura ko riradufasha gutahura Kristo. Muri iryo turabonamo Yesu Kristo nje gutuma umuntu yatawe ubutumwa bwiza bwa Kristo yatawe ubwa Kristo yakoze ku musaraba no mu rupfu no mu kuzuka no mu kuja mu ijuru yaduga mu ijuru agatarwa Yesu yakoze. Ancien Testament ashaka kuyijamwo umurongo wose w'isezerano rya kera ukawukuramo Yesu Kristo aho onye ubu atagirwa Yesu yakoze ku buryo nawe kuvuga ati vuga Zaburi 23 ubukuremo Yesu
ushaka gukora mu Yesu yakoze. Zaburi ya mbere ushaka gukora mu Yesu, ushaka kugenda muri za Deuteronome 14:16 hose ushaka gukora mu Yesu Kristo. Kubera iki? Kubera umaze kubona ko isezerano rya kera cari gitutu c'isezerano rishasha. Biritubwira ngo isezerano rya kera c'était l'ombre des biens à venir, c'était igitutu c'ibyiza bizoza. Ibyo byiza mbega ko aravuga nibihe? Ibyiza ko aravuga ni ibyiza Yesu azotuzanira bice mu mubiri wiwe no mu maraso yiwe. Rero igikorwa Yesu yakoze gitandukanye nico Moise yazanye. Biritubwira ngo amategeko canke ivyagezwe byazanywe na Mose. La loi est venue par Moïse. The law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mwene data kuramurikira, Moïse yazanye amategeko yahereza igihugu ca Israel. Iyi ni point de départ, niho dukiye gutangura mu kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Moïse yazanye amategeko. Imana igihe yamuha amategeko ntiyahaye ikindi gihugu, twarabyize mu nyigisho zindi. Ntiyahaye ikindi gihugu, yahaye igihugu ca Israel. Zaburi 147:19-20 harabivuga yuko Imana itigeze igira ikindi gihugu na kimwe nk'uko yagiriye abayakobo aribo Israel. Ngo ntibigeze bamenya ibyagezwe by'Imana, ngo ariko abayakobo nibo babimenyeshejwe bonyene. Bisigaye yuko Israel niyo yahawe amategeko. Ugiye muri Ephesiens chapitre 2, Abanyefeso 11 hatubwira ngo mwibuke mwebwe abanyamahanga ku mubiri, cyangwa kuko physiquement parlant, ko mwari mwisi mutagira Imana rurema, mwari abanyamahanga ku by'amasezerano y'Imana, mwari mwisi mutagira Kristo. Ariko noneho ko mwagiye muri Kristo, mwegejwe hafi n'Imana amaso ya Kristo. Ubu ntimukira abanyamahanga, muri abana mu nzu y'Imana. Haleluya. Ubu wowe kurankurikira uri umurundi, umunyarwanda, umunyamurenge cyangwa undi muntu Muganda, mu Tanzania bavuga Kirundi, kurankurikira ntahura, wewe ntiwari mu mugambi w'Abanyisraeli, wari umunyamahanga. Amategeko Imana yahaye igihugu ca Israeli, igihugu kimwe. Ico gihugu ca Israeli rero Imana yahaye amategeko kwari kugira ngo ababanzi bamenye Imana. Bamaze kumenya Imana, hanyuma bamenye ibyikunda n'ibyo yanka. Robert muri make basubire mu byerekeye kumenya ikibi n'iciza nko Adamu yarazi ikibi n'iciza. Hanyuma bamaze kubikora bakabimenya, bamenye rero iby'agakiza k'Imana. Muri make Abanyisraeli Imana yabahaye amategeko bonyene, wewe ntiwari urimo. Amasezerano, le patriarche, ibintu byose ni iby'igihugu ca Israeli, wewe nturimo. Umviriza, wewe nturimo. Mugabo wewe nk'umunyamahanga, ukurankurikira, wewe washizwe muri Kristo. Wewe ivy'Imana yaguhaye muri Kristo rero sivyo yahaye abanyamahanga. Abanyisraeli bamwe, Abanyisraeli yabahaye amategeko. Ugiye Deuteronome gusubira mu byagezwe niko avuga icisha ca 4 ca 5 ca 6 barabivugamo bisome byose. So aya mategeko Imana mu kuyaga igihugu ca Israeli yahaye igihugu kugira ngo Kristo niyaza azoze kubacungura. Abagalatiya 4:4, Galate 4:4 hatubwira ngo igihe gikwiye kigeze, Imana irungika umwana wayo abyagwa n'umugore, aganzwa n'ivyagezwe, kugira ngo ashobore gucungura abari munsi y'ivyagezwe. Yesu avuka mu gihe gikwiye, muri Robomoma, muri Kairos time, abyagwa n'umugore Mariya. Mariya nawe yari munsi y'ivyagezwe, yarakeneye agakiza, hanyuma ngo ashobore gucungura abari munsi y'amategeko canke y'amabwirizwa canke ivyagezwe. Abo nawe n'Abanyisraeli, kugira ngo isezerano twahawe ryamwe mu yera turironkeshwe no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo mpemu w'Imana twahawe aba mu mitima y'iwacu tumuronkeshwe nuko twizeye Yesu Kristo, atari ko twakurikije amategeko y'isezerano rya kera. Mwibuke isezerano rya kera amategeko ntiyabaha mpemu w'Imana, mpemu yera ntiyaba mu mitima y'abantu muri Ancienne Alliance, yaraza ku bantu bamwe bamwe. Abantu bamwe nabo bari bande? Bari abavugishwa, hakaba profete ayo bavugishwa, hakaba bami, hakaba n'abandi batandukanye Imana ashaka gutoranya kugira ngo ishobore kubakoresha ibikorwa kanaka. Mpemu w'Imana akabaza ko rimwe na rimwe, hanyuma agaca asubira akigira. Nje tubona ba Yesaya, ba Ezekiel n'abandi bavuga ngo mpemu uhoraho ngwanza ko kabushungwe, ngo il vint sur moi d'une façon subite, aza mu buryo buri unexpected, aza atamuteguje, aramufata aramuvugisha, akamubwira ivyo akora, akaheje kubikora agaca asubira akigira. Ariko mpemu w'Imana misonga ishasha munsi y'ubuntu bw'Imana. Misonga ya kera mpemu yabaza ko rimwe na rimwe abantu bamwe bose barifuza kubona igihe cyo mpemu w'Imana, ariko misonga ishasha
Yesu Kristo amaze kuzana ubuntu n'ukuri la grâce la vérité ariwe Kristo nyene ubwiwe amaze kwizira adusezeranira muhemu w'Imana. Uwo Saint-Esprit rero turamuhabwa. Uwo tumaze kumuhabwa acira atandukaniro ry'amalliance abiri. Alliance ya mbere ihagaze ku mategeko, isezerano rya kera ihagaze ku mategeko, hakaba n'isezerano rishasha rigubakiye ku maraso n'umubiri wa Yesu Kristo na muhemu wewe. Ivyo bintu mwene data ni ibintu biri clair kubera abantu benshi baruhijwe n'agakiza. Abantu benshi baruhijwe n'agakiza aho usanga umuntu ashaka kubaho ubuzima bw'inguvu ziwe, ashaka kuba mu gakiza atanabitahura, ugasanga umuntu ari mu buzima bubishe. N'abashinga intahe mu nyigisho nibaza ko yahera nibaza ko kuri video nyene nako ndigisha ngaha ndavuga ngena nigeze gushika ahantu mu mwaka wa 2008 ndibaza canke 9 mu mpera z'ukwezi kwa 10-11 2008 nageze ahantu ivyo gukorera Imana byageze ahantu binanira. Narasenga cyane, narisonzisha cyane, naravuga ubutumwa bwose, naragira amadeliverance, amademon akava mu bantu, narasengera abantu ndabakoze ko bakuzura muhemu Imana bakagwa. Umva Imana yarankoresha ibintu mbonesha amaso yo hanze nkabona umengo ni sawa. Mvuze ubutumwa nkaza hamagara abantu baza kwihana, haza kwihana abantu benshi. Kabona umengo ni sawa, amaserire ngatanguza agakura bikagenda neza. Kabona umengo ni sawa, mugabo all from deep down mu mutima naniwe, ndushe, n'umengo Imana ntinyemera, n'umengo nteza kugiza amategeko, inyigisho zimwe nigisha zaje zo gutera ubwoba abantu, twarya umutima. Urumva abakristo nabigisha akavuga bavuga ati ivyo bintu Ange Michel yavuze none ninde yo bikurikiza. Hari umuntu yigeze kuzarambya ati none ga Ange uri ko atwigisha kuri integrity kuba abantu b'inyankamugayo, none ibintu watubwiye ama principe 10 nangahe watubwiye yari 16 ndayibuka 16 kandi ako nategura kwandika igitabo cy'ama principe 16 mugabo usubiye inyuma ndabwana ariko Imana ni nyabuntu no mu kutamenya kwacu iragira abana bayo neza. Mugabo nimwe nari mperege tuba twabaruhishije arambwa ati none ibyo bintu watubwiye aje nariraba kuburyo nahise naragutinya no kukwegera nkumva umego y'ibyo bintu tubwira biragoye ntavyo nkurikiza. Naharura muri 16 watubwiye nkabona ni nka 2 nshobora gukurikiza, ibindi byose bikananira. Rero nza gusanga turi mu buzima benshi bw'agakiza butunaniye. Ariko ndibuka ko nagendegera abakozi Imana twakorana, umupastori mukuru n'umudamu wiwe n'undi twakorana, umukozi w'Imana n'undi twakorana mu ishengero. Ndababwira ni jewe ndahevye gukorera Imana, by'Imana ndabivuyemwo ko byananiye, biranduhishije, biragoye. Je numva umengo nari très fatigué mu mutima, kandi abantu babona inyuma ngo ndi successful mukorwa niko ndakora, ndanemegwa, ndananigwa. Kasoma 100 sindayumve, ibi 100 twaba dusoma mu kanya sinayumva. Numva ubuzima buri very sad, numva ndababaye, numva ndananiwe, ndahagwa kuheba ibikorwa by'Imana byose. Nabangira ndondera ibindi nikorera mpebye ibintu byo kuvuga Imana kubera biragoye. Imana dusaba ibintu bigoye kwanza, idusaba dukurikiza amategeko, amabwirizwa, recommandment n'ibindi nkuba biragoye. Ndibuka banjanye muri restaurant turagera turasangira, barangurira nyene ahantu patisserie turasangira, baranye exalta, barantera intege, barambwira ijambo ngo no kuvuga ubutumwa bwiza mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Ico gihe rero ndibaza no igihe gikwiye n'ikihe, igihe kidakwiye n'ikihe. Mbona igihe kidakwiye cyane ico nayindimo cuko nagira mpebe ibikorwa by'Imana kubera kuremerwa mu mutima, kubera kunanigwa. Kumbura uri kurankurikira, uri umuntu wumvuga butumwa usanzwe wigisha aho mu Kristo, uri aho hantu muri yo kaje uvuga uti Ange Michel gaje birangoye. Hanyuma ico gihe baramotiva ndasubira mu bikorwa by'Imana nyine ndavuga ubutumwa, mugabo ndi very tired, naniwe cyane. Hanyuma mugabo Imana irangenda mu 2001 inyugura amaso ahantu twari turi seminari Ngozi, ndimo interprete nuguruka amaso kuvyerekeye igwa c'ubuntu bwa Kristo Yesu yadukoreye. Niwamengo umuntu afashe amatoni nk'igihumbi mvuze make arayakora ku mutima yatahasi. Uwo munsi nduguruka, ndaba umuntu anezerewe, ndahinduka, umviriza mbu munyamahoro, ntangura kuguma ntwenga, ntangura ngira passion y'igwa c'Imana gusumba. Haize imyaka 8 passion ntigeze itakara. Hari igihe bishuka umuntu akumva ubengana naniwe, ariko iyo passion y'ubwami bw'Imana ahubwo aho kuba nkenya yagumye yongerekana. Ndahinduka mutima wa ndahinduka muri character zanje, mu bintu mwemwe bitari byiza abantu bambona ko bigenda birahinduka. Mbego no munsi birahera? No, hari bitarahera. Ibyo niko ndahindurwa na Kristo. Sije nihindura ni Kristo amhindura, ariko Yesu arampindura ku munsi ku munsi. Mu ico gihe nayimenyere kumva ubutumwa bw'abantu bamwe cyangwa tuganira akambira bati Ange Michel, umuntu umwe yageze ati Ange jewe kuva nkijijwe umengo nagiye hano mu gasho.
umva hari ibintu bambwira ngo gira ibi ntugira ibi, gira ibi ntugira ibi, kubera ko bwari ubuzima buruhishe kandi twabibigisha by'amategeko byo kudakora ibi n'amategeko ntugira ibi, gira ibi n'igira ibi. Mwene data, ubuzima nk'ubwo si Imana iguhamagarira. Imana iguhamagara kubanza kumenya ico Yesu yagukoreye, kugira ngo ico Yesu yagukoreye baze ukimenya kigushoboze kubaho uko ashaka. Ariko benshi dushaka gukora ibikorwa by'inguvu zacu tukaza guhereza ku co Yesu yakoze. Suko bikora, ntushaka kubicurika. Ni nk'umuntu yo kwambara ipantaro aja munda agaca hera hajya haja ku birenge. Ni sapakoms nibibaho. Urashaka kuyambara igashika hariya ukaduza amaguru igashika ukaba stack. Igeze hagati mu matako ipantaro ishobora kuduga kubera ko wayicuritse. Rero ubuzima Kristo butangura kumenya ico Yesu yakoze, nico yaguhaye, nico uri muri we, kugira ngo ugendere muri ubwo buzima bw'intsinzi, ubuzima bw'Imana yaduhaye muri Kristo Yesu, ubuzima bw'amahoro bw'ubwiza. Dusoma ijambo ry'Imana rero muri 2 Korinti, Abikorino ba 2:3 umurongo wa 4 gushika umurongo wa 11 no tuza gusoma. Ni igice ciza cane ku bantu mukurikira inyigisho, mugende mu gisume mwenyene cyaza kwafasha. 2 Korinti 3 verset 4 à 11 haravuga ngo uhereye mu gice cyambere ku murongo hejuru Paul akarabwira Abikorinto agaragaza kubibutsa yuko bari cete candikishijwe ministeri yiwe. Muri make niwe yababwiye ubutumwa bwiza, aragereza kubumvisha ku murongo wa 2 ngo ni mwebwe cete cacu canditswe ku mitima yacu, ico abantu bose bamenya bagasoma. Muri make ko yababwiye ubutumwa bwiza Paul, Abayikorinto bari nk'ikete Paul yanditse ku mitima yabo, kandi abantu bose barabona ishengero ry'Ikorinto bakavuga bati baga ni Paul yababwiye ubutumwa bwiza, ni Paul yabigishije, ni Paul yabareze, ni Paul yababyaje ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko mu nyuma batangura kudevia, hatangura kwa amadivision mu ishengero ryabo, hatangura kuba inyigisho zitandukanye, hatangura kuba ingeso mbi z'ubusambanyi, z'ukuboregwa, zo kujya sensene nabi, hatangura kuba akajagari muri iryo shengero, ku buryo Paul yateza kwandikira makete yo kubatera intege no kubakosora no kubahana no kubigisha ukuri. Ariko kandi havuse n'izindi nyigisho zindi za Judaisme, abantu Paul yaho yaciye hose b'Abayuda bateza kugenda bigisha abantu by'amategeko. Uvuga ati Paul yarabwiye Yesu yuko yabahaye agakiza ku buntu, mwebwe mw'abanyamahanga mwe, ariko natwe tuvuga yuko mutitondeye amategeko ya Mose mutazopfa mukijijwe. Bari abantu bakijijwe, ico baca bakora baca bizera iryo terabwoba baje kubabwira ngo udakurikije amategeko 10 ya Mose nange amajana 6 yandi arenga 613 utakurikije cyane ya circoncision niyo baherako, ivyo byose utabikoze ntuzokaruha ukizwa, ntuzokaruha wemerwa n'Imana, ntuzokaruha uvuga yuko wewe ushaka kuzura mpemu w'Imana. Ntimurakizwa mwebwe abanyamahanga mwe, muteza kurikiza amategeko ya Mose yose uhere kuri ya 10 yose littéralement par kujya yanditse muyakurikize. Ariko ikibazo bagira nuko batabaronderera temple aho baza gutanga ibimazi. So bagica bita mu congereza to choose and pick, bara selectiona ivyo bashaka. Nuko no munsi niko bimeze mesho mashengero menshi, tura selection ibyo dushaka, ariko benshi ni kutamenya. Nanye nomvireza inyigisho ya mwene data mu Rwanda, ariko aravuga ati hari abantu benshi bihamagaye batahamagawe n'Imana kuko batavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, bavuga izindi nkuru. Abantu batigera basoma ama epitre ya Petero, ya Paul, badashaka ya Yuda, ya Yakobo, badashaka kuyajamwe. Bamara kwa gusomera Ancien Testament, ibitabo by'amasano bya kera gusa byo bavugamwo mu bami n'ahandi, ahandi bagusoma muri za Zaburi, ahandi bagusoma muri za Ecclesiastes. Ariko kandi ahantu bakunda kuja hakomeye ni muri bitabo bine, Matayo, Luka na Yohani na Mariko. Bijya bikora ibine barabivugamo ziya nkuru za Yesu, avuga ati Yesu ararira, baca bageza ngaho. Umve ndakubwire mwene data rero ngo Yesu ngo yararize, ngo nawe ngo amarira yawe agira yaguhoze, ngo nturire, ngo imyaka wariza ni myinshi, ngo oraho ngo agira kugire neza. Ibintu nk'ibyo si bibi ko dutera intege abantu, si bibi ko tubabwira ko Yesu ashaka kubaza amarira, ariko kandi ni byiza cyane ko tubabwira ko Yesu yakoze kugira ngo kwizera kwabo ntikubakire ku majambo y'ubwenge bw'umwana w'umuntu, ariko kubakire kuri Kristo, kubakire ko yakoze. Haleluya. Mwene data, Imana ishaka ntishaka twubakira ku mafable yacu y'abantu, ariko ishaka twubakira kuri iri jambo, kuri Kristo ariwe jambo ryahishuwe ryabaye révélé. Mukuru wa kurankurikira aba bantu b'Ikorinto rero bari bahuye n'inyigisho zibabwira yuko bateza kurikiza amategeko, batayakurikije bagowe. Paul aravuga ati rero aho byakabereye ni kera, reka nabarungikirikete ugira ndabereke yuko ayo mategeko 10 atari yababeshejeho, atari yatuma mugororokera Imana, atari yabatuma mwemerwa n'Imana, atari nayo agukiza uri kurankurikira. Si yabakiza, mwakirijwe na Kristo. Arabandanya umurongo wa 4 yacavuga ati
uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo. Suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'ari twebwe candurutse ko canke cavuyeko, ariko dushobozwa n'Imana. Muri make nta kintu na kimwe wowe wishoboje, nothing, nta na kimwe. Ushobozwa byose n'Imana. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Urumva, c'est lui qui nous a fait devenir ministre de la nouvelle alliance. Niko bitubwira, twebwe turi abakozi b'isezerano rishasha, apana abakozi b'isezerano rya kera. Turi n'abakozi b'amasezerano avanze. Isezerano rya kera na rishasha tukabivangatiranya byose. Oya, turi abakozi b'isezerano rishasha. Jewe ndi umukozi w'isezerano rishasha. Nawe wigisha ubutumwa bwiza, uri umuvuga butumwa w'isezerano rishasha. So, uteza gutahura ico isezerano rishasha risigura nico ryigisha. Igihe turabitahura ngo ubishurirwe, byo wabyiza kubanza ukareka no kwigisha, ukabanza ukigishwa. Turavise ikibazo gutemera kwigishwa. Kuba enseignable. Bere data, ico ni kibazo gikomeye ku muntu avuga ngo umuvuga butumwa yigisha. Akambwira abavuga butumwa. Igihe umateri enseignable ngo avuga ati jewe hari byo ntazi, hari byo nabonyanye naka ashobora kunyigisha. Reka nemera nyigishe. Reka nemera icare nigishwe. Umuntu arahaguruka ko yavuze mu ndimi yasenze cyane kubera azi kuvuga reroka ngo numwigisha. Umuntu agatangura kuvuga wamumviriza ukumva nta butumwa bwiza ko aravuga. Namaniko ndavuga turaraba kuri Facebook abona umuntu nta bindi yandika. Ibintu avuga ni kuvuga abantu ngo abantu bagize ibi, ngo abantu bavuga ibi, ngo abantu ngo ubutumwa bwiza ni kuvuga abantu nk'aba bafise ibikomere antrite. Umuntu avuga ngo abantu ugaze amapost yo kana amavideo nkaya arakurikirwa n'abantu benshi, amapost cyangwa publication nkayo avuga abantu ngene bameze naba, abantu ngene bavuga ngene bakuvuga ngene bakwanga ngene bagucirico bana kagucira icanzo n'ibindi bitandukanye n'amajambo nkayo. Abantu nk'abo murabakurikira mu kabiruka inyuma kwera bababwira ingwane dusanzwe dufise mu mitima azu kuvugwa azu kwanka n'ubwanko ruba mu mitima y'abantu. Ariko sivyo tutamuga kuvuga, twebwe nsombe des ministres de la nouvelle alliance, turabakozi b'isezerano rishasha. Imana ishimwe cyane. Rero turabakozi b'isezerano risha yamara s'abakozi b'ibyandikishijwe inyuguti. Reka ndasoma mu Gifaransa. S'abakozi b'ibyandikishijwe iki? Inyuguti. Umurongo wa 4 avuga ngo telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendu capables. Muri make turashobozwa kuba abakozi b'isezerano rishasha. Ibirego Gifaransa bivuga neza. Non de la lettre, mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'espérance, l'esprit de Dieu vivifie. Hallelujah. Mu Kirundi avuga ngo umurongo wa barabana umurongo wa 6 avuga ngo niyo dushoboje kuba abakozi b'isezerano risha yamara s'abakozi byandikishijwe inyuguti, ariko nabimwemu nous sommes des ministres de l'esprit. Apana b'inyuguti. Mbega ibyandikishijwe inyuguti ni biki? Ni amategeko y'isezerano rya kera. Turabona kabiri tubwira ko Imana yafashe amategeko ya 10 les 10 commandements izandika ku mabuye mu ndome mu nyuguti. La lettre tue. Batubwira ngo kuko ibyandikishijwe inyuguti vyicisha. Mbega ibyandikishijwe inyuguti vyicisha gute? Ibyandikishijwe inyuguti vyicisha kuko utavyubashe harimo igihano. Ya amategeko muri maka kugira ngo niwagira ibi inye uzohezagirwa. Nutakora ibi uzovumwa. Akarorero, isezerano rya kera munsi y'amategeko ya Moyize abanyisraeli umuntu afashwe asambanye bakamufata akabimenya ko asambana baca bamufata akamucisha amabuye. Suno munsi umuntu ashaka kumenya bakamenya ko ari umuntu afite ingeso zo gusambana nibisanzwe bakamumenya naka ujya mukobwa kwa naka namusamba ujya muhungu ujya mugabo yo ni gipfu kandi agumaza mu isengero. Izina rya kera bamaze kugufata rimwe gusa ntibarura ngo kabiri bakagufata uwagufashe yakuze nagutera amabuye. Hakuna munsi abantu nkabo mwishenge turabakira tukabafasha tukabigisha ko Kristo adashaka ko tuba muri ubwo buzima, hanyuma bakamenya ko imibiri yabo ari ngoramwe mu Imana bakwiye kuyubaha. Misino rya kasuko byari biri ubu buntu iyo grace hari yuko umuntu nk'iyo yakigwa mu muryango w'abantu bizera Imana uko ari kose siko byari bimisino rya kera. So amategeko yarafise ibihano n'abana bagambararira abavyeyi barabica bakababamba. Niko biri tubwira muri za Levitique canke Nombre 23 barabivuga. Umuntu yakoze ibyahagarariza abavyeyi baramubamba bakamwica.
so urumva suko nigatanga ubuzima la lettre tu akarorero kandi bacati ngo ariko impwemu ihesha ubugingo. Turabona neza yuko igihe Yesu arungika impwemu w'Imana n'isezerano rishasha ba Petero bamaze kuzura impwemu w'Imana akavuga mu ndimi zitandukanye, icaje kikorekana iki nuko hakijwe abantu ibihumbi bingahe bitatu 3000 personnes barakijijwe binjira mu ishengero rya Kristo. Impwemu wa Kristo abaho ubugingo baravuka bahinduka abana b'Imana. Bavuga bwa kabiri ariko umunsi Mose ava ku musozi wa Sinayi umusozi Horeb, Imana ikamuha amategeko 10 agasanga abanyisirayeli Aroni yabarongoye gusenga ikigwamana c'inka bari bakoze mu bintu bari batumi amapia précieux yari afise nzahabu n'ibindi yari afise bakagisenga bakavuga ngo niyo yabakuye muri Egiputa iyo mana bari babikoreye. Mose agashavura amabuye akayamena. Habaye ikimbega Mose yaciye amanuka ku musozi aramanuka abwira Abalewi atumwe wese mu nzu iwanyu umuryango w'Abalewi natora inkota na Mose yari umulewi wantrete tora inkota umwe wese yinje mu nzu iwawe abantu bose bari ngaha mu bice biri tugira ngo hapfuye abantu ibihumbi bitatu kwera bari bagiye muri idolatry gusenga ibigwamana. Ibyagezwe umunsi byatangwa bivuye ku musozi byazananye n'urupfu byica abantu, ariko umunsi Yesu atanga impwemu w'Imana aho kuzana condamnation ku buzima bw'abantu yatanze umugisha justification atanga ubuzima. Imana ihimbazwe cyane. Nije tuba turabakozi b'iryo ministère idatuma abantu babakondane bicwa ahubwo bahabwa ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu. Igwo nibwo butumwa bwiza mwene data. Haleluya. Rero ndashima Imana ko aya mabanga turayashuriko. Verset 7 uyamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti ngo bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu. Umviriza mwene data ukurankurikira umurongo w'indwi haravuga ngo si le ministère de la mort, le ministère de la mort. Mumviriza ubugabuzi ibira ikirundi yakoresha amajambo agoye ngo ubugabuzi ni kugabura, ni ministère ni bango mu kirundi, ariko mu gisavuga ngo si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieuse. Umviriza ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu. Umviriza ministère ya Ancien Testament yari ministère y'amategeko 10. Amategeko 10 niyo yari yanditswe ku mabuye. Hari abantu numva iyo umuntu avuze ibintu nkebe wekaye ngo ngo ntare ko avuga y'amategeko 10 ngo ariko avuga ngo wajya amategeko yandi ngo la loi cérémonielle y'amategeko y'amaseremoni n'ibindi ngo niyo Yesu yaje gukuraho oyaye. Umviriza ngaha bavuze ngo ubwo bwabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye. Ikanda bisiga amajambo yumvikana. Imana niyo yanditse amategeko 10 ku mabuye. So umuntu yayanditse. Niyo bikorogoshowe ku mabuye biri grave ku mabuye. Ni Imana yayanditse. Niyo ahagaze ko Ancienne Alliance, Ancien Testament. Icya kabiri Mose nawe yanditse bita le livre de la loi, cyangwa the book of the law, igitabo c'amategeko c'ivyagezwe. Aho Mose yanditse imibereho ubuzima ukunda igihugu by'amataxe by'ibigira 10 bitandukanye abyandikishije intoke ziwe mu gitabo. Yita igitabo c'ivyagezwe. Ico gitabo c'amategeko le livre de la loi bibiri tuya ko cari kwisana ubwisezerano inyuma, ariko amategeko 10 yari ndani kuko ni Imana yayanditse. Mwene data aha bariko atubwira rero aya mategeko 10 nteko atubwira amategeko yandi Moise yanditse. Hari abantu mpano baba babidebatako kwa kudatahura cyangwa gutemera kwemera ibintu kuri doctrine zimwe z'amashuri ya Bibiliya bizeko, abandi kubera doctrine z'amadini barimwo bakanga kwemera ukuri kwa Bibiliya gusumba bakemera ibyo bo bashaka kwera kumbure biza comprometa knowledge batanze ahantu bigisha. Rero tubwiye ngo zikorogoshe mu mabuye bwaganzwa n'urupfu naho bwari bwazananye n'ubwiza, ariko kandi bwazananye n'ubwiza bwari in glory bwari very glorious. Iryo sezerano rya kera ko ryazigendana n'urupfu ko abantu bagendana ubwoba bw'urupfu imyaka yose mu mitima yabo. Rero bwari bufise ubwiza kubera iki? Umuntu ukurikira cyatubwira ngo ariko ubwo bwiza naho bwagenda burashira bwatumye Abisirayeli badashobora gutumbera mu maso ya Mose. Muri make igihe Moise ava ku musozi hejuru kubona n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40 Imana ikamuha amategeko akaza yazanye yaje asayangana kayangana. He was shining, yari yuzuye ubwiza bw'Imana ko yaravuye imbere y'Imana. Ariko ubwo bwiza bwiwe bamuravye mu maso baramenetse amaso aravuga bati ninde yo muraba mu maso?
Moyize acambara igitambara mu maso bita talit, acambara mu maso kugira abanyegeze mu maso hiwe, ahama basomera amategeko Imana yamubwiye batariko ramura mu maso. Mubwo bwiza yarafise ko yaravuye imbere y'Imana ntibwagumaho, ntibwari gumaho, bwagiye burahera avec le temps, bwagiye burahera bugera burahera gushikasura ku umuntu asanzwe nk'abandi. Umviza bwazanye n'ubwiza bakiburonka bavuze ati azanye ikintu gikomeye. Mugabo ubwo bwiza bwagenda baragira iki? Bwagenda barahera kuko akimubona kiba ku musozi avuga bati wow, he's amazing. Ariko mu nyuma ubwiza bwiye bugenda burahera. None ko byabaye bityo, ubugabuzi buganzwa na mpemu ntiburushiriza cane kuzanana n'ubwiza. Umvireza. None ko byabaye bityo, ubugabuzi buganzwa na mpemu ntiburushiriza cane kuzanana n'ubwiza. Iyo ni verset 8. Verset 8 mu Gifaransa aravuga ngo murongo wa 8 mwihangane. Combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux? Urumviriza igikorwa ca ministère de l'esprit. Umviriza ima ni ministère de la mort, ministère de la loi. Ima ni igikorwa c'urupfu, igikorwa c'ivyagezwe. Ahandi bakacatuye ngo ni ministère de l'esprit, igikorwa ca mpemu gifise ubwiza, glory, la gloire buri hejuru gusumba ubwo bwa Mose bwagenda burahera. Reka turabona ngo bicenda ubugabuzi bwo gutsindwa. Le ministère mu Gifaransa avuga ngo si le ministère de la condamnation a été glorieux. Umviriza isezerano rya kera amategeko 10 ko ara 10 n'amategeko yo gutsindwa. Mu Gifaransa bavuga neza la condamnation, kwagirizwa. Le ministère de la condamnation a été glorieux. Umviriza isezerano rya kera rifise kwagirizwa. Nico bituma abantu benshi usanga bagenda na culpability, la condamnation. Ariko misezerano rishaka bitubwira ngo nuko rero nta rubanza ruri ko bari muri Kristo Yesu, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Kubera bari sous la nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Umurongo wa 2 batatuye ngo uko mwemu ubugingo bwo muri Kristo Yesu bwancungwe ngo singanzwe n'icangera c'urupfu. Uwe ninde? Yesu aje kutubohora amategeko. Ngo ivyo amategeko atashoboye gukora, Yesu aduhaye, Imana aduhaye Yesu ngo aducungwe aduhe mwemu wiwe. Mwana tukurahurikira. Ministère ya Ancien Testament ni ministère de la condamnation. That's why abantu benshi bakurikira zino n'ikintu muko rahurikira washaka kwisuzuma mbega iyo kurigishwa wewe nuca wiraba swat ministère ya wewe wigisha ni ministère yihe. Est-ce que ni ministère ibaze ku madi commandement uri kutanga urupfu no gutanga ubugingo ushaka kuzana abantu kuri Kristo bagakizwa bashize muri Kristo bagakizwa par la foi en Christ et sa grâce bashikindani bagacaja sous la condamnation, la culpabilité kwama ubumengo ntukwiriye wokora ibi kora nabiriya umuntu akama yumva n'amasengesho yiwe ngo ndasenga amasengesho ntaduga. Jewe singisenga amasengesho aduga hejuru, singisenga amasengesho ntaryohe, ntibibaho. Kubera iki? Amasengesho yose senga 5 10 isaha araryoshe kubera ndazi ko Imana inyumva iba muri jewe nk'Imana muri jewe. Singisenga amasengesho akwita kuri plafond acanga rukako. Nuko umuntu abataramenya Imana abasuro jour de la condamnation. Yesu muje yaje gukuraho condamnation mu mitima y'abantu. Abantu tuba munsi y'aba ministère yigisha ivyagezwe, yigisha ancienne alliance, ayo basubiza munsi y'ibigira 10. Ibintu by'imivumo akabyo mwigishwa. Murabya utakoze ibintu uzovuma, udakoze ibuzovuma mwene data. Imana ivyo Yesu yaje kubikuraho. Iyo ni ministère de la condamnation et de la mort uburiko. Reka ndayivuge neruye aba ministère menshi ugiye kuyaraba usanga yigisha ibintu bitari byo biza kubaha abana b'Imana. Yesu aje kutubohora kandi kutubohora ntibidusubira ngo bijane mu byaha, ahubwo kutubora bwabo twidegembye twende mu bugororotsi bw'Imana. Haleluya. Rero arabandanya avuga ku mirongo 9 ubugabuzi bwo gutsindwa ko ari ubwiza, ubugabuzi bwo kugororoka burushiriza kugira ubwiza bw'akabura rugero. Umurongo 9 aratubwira ngo verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Au ministère de la justice, twebwe dufise isezerano rya mpemu, isezerano rishasha, isezerano ry'ubugororotsi. Rifise ubwiza busumba bwa kera. Mu isezerano rya kera nta muntu ashaka kwita umugororotsi, mukiranutsi, umuntu ari juste. Ariko no munsi biri tugira ngo nuko rero matigeze menya icaha. Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo turi muri we duhinduke kugororoka kw'Imana. Haleluya. Aya majambo ndasenga Imana ngo yagushe kumbure niba ari ibintu utari wumva ubyumve, niba byo hari usanzwe wumva naho ubyumve gusumba. Ndazi ko kumbure atari rangaje wumva kenshi inyigisho nk'izo zumviriza shaka mukoranye mwene data biragoye kumva ibi bintu, biragoye kumva
bisaba guhishurwa kwa mpwemu w'Imana. Abantu bavuga ngo ubwo bugabuzi bufise ubwiza gusumba ubwo misano rya kera. None umuntu acahitamo mbe munsi ya ministeri y'urupfu ya condamnation ifise ubwiza bugenda burahera, cambe munsi ya ministeri ya Yesu nshasha y'ubugororotsi ya mpwemu y'amahoro intsindanishiriza itambwira ngo ndi umunyabyaha, itambwira ko ndiwo gusinwa n'urubanza, itambwira ko ngiye gupfa, itambwira ko ndi kumuvumo, itambwira ko ntatangira 10 za kuvumwa. Ministeri mbya ati witanga ubwawe n'ibyawo bitange. Ministeri mbya ati warahezagiwe n'ubumugisha ku bandi. Iyo niyo ministeri turimo twigisha, ministeri muri Kristo Yesu isano rishasha. Mbere cyari gisanganywe ubwiza nta bwiza kigifise kuko haje ubwiza bukirengeye. Umvireza hari igihe umuntu agira ikintu ciza kiyemera avuga ati bana miye minjo wa kwanza minjo na tesa hapo, ariko agacaza undi umuntu akusuma ubwiza gacuvuga ati bana hari ubwiza ngafunga kinyo ugacuhora cyabo kitapo ngo wumvise inzu nziza ugacubona hari undi umuntu afise inzu nziza wabona wavuga ngo impuzu nziza gacaza undi agusumba hari ikintu ciza gusumba ibindi. Rero ministeri ancien alliance yari nziza ariko yahaje kigisumbye ubwiza, haje agahebuza mu bwiza aryo sezerano rishasha twebwe turi mu rya Kristo kuko haje ubwiza bukirengeye. Igishira ko cari n'ubwiza igihoraho kirushiriza cyane kugira ubwiza. Nganangize kuno murongo wa 11 verset 11 avuga ngo en effet si ce qui passe a eu sa gloire a bien plus forte raison ce qui demeure est glorieux. Ce qui demeure umvereza ikihoraho which is eternal abatubwiye ce qui est passager. Mu gifaransa iyi version avuze ngo ce qui passe ikintu qui est de passage kiko kirarengana. Ancienne alliance mukundo y'amategeko 10 yari de passage. Akuno munsi uno munsi twebwe turi mu kintu kiri permanent kihari kitazova kiri eternel tumisana rishaka rya Kristo atari amategeko. Les 10 commandements rero sizo zikubeshejeho. Dusimbiye muri Galatie 5 verset 18. Abagalati ya 5:18 simirongo myinshi no soma. Abagalati ya 5:18 nibaza ko misi zanzo kwigisha ku yindi inyigisho yindi igomba gusa n'iyi mugabo ivuga gatonya ko tagikeneye amategeko ngo aturongowe amategeko ngo aturongowe. Abagalati ya 5:18 yaratsandiza ngo ariko nama murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Si vous êtes dirigé par la loi, vous n'êtes pas sous la loi. If you are led by the Holy Spirit, you're not under the law. Hallelujah. Umviriza mukundo kurangurikira. Wewe rero ko muri Kristo tukiganzwa n'amategeko. Tukiganzwa n'amategeko. Hakuganza na gato. Uganzwa na mpwemu w'Imana. So it's your choice. You can choose if you want to. Choose what you like. What do you want to live under? The law, the grace of God, the Holy Spirit, the ministry of condemnation. Which one do you choose? Uitamo iye wewe. Me, I've chosen already to live under the grace of God. The new covenant. Iryo niryo sezerano rishasha turimo. Kuba munsi y'isezerano rishasha. Mukundu kurangurukira. Kumbe navuze amateori menshi. Ariko nagenda kubaza ubuzima bwawe wayeho gute. Uri munsi y'isezerano rya kera ry'urupfu rya condamnation. Rigenda rirarengana ndiko rarengana ifise ubwiza bugenda burahera. Canke uri munsi y'isezerano rishasha rya Kristo, rya mpwemu w'Imana, itugira abagororotsi, itugira abakiranutsi muri Kristo Yesu, rihoraho, ridusindanishiriza. Uhitamo iyihe. Aya mategeko 10 yanditswe ku mabuye, ariko mpwemu w'Imana yaranditswe ku mitima yacu. Kwandika ibintu bitwa byinshi kuri kino kintu, ariko nasenga Imana ngo igufashe. Abantu munanijwe n'agakiza, Imana yaguhamagariye kugendera mu gakiza mu nguvu ziwawe. Yaguhaye iryo sezerano rishasha rya Kristo ngo ribemo. Mwana data uwigisha ubutumwa bwiza. Reka ndaguhe defi gatonya. Kumbure ushaka kuba wagize amadute uvuga ati bena karavuga sivyo canke sindavyemeye. Kandi usuzume ibintu ko ndavuga ubisurabishije mu Imana. Ica kabiri, nimba wigisha ubutumwa bwiza uvuga ngo urongoye ministeri cyangwa urongoye ishengero, ugenda uca bugufi imbere y'Imana. Uca bugufi imbere ya Yesu Kristo n'uguti mwami. Nuko ndashaka kumishure nanje isengesho shasha. Anta ntibihera guhishurwa. Ntazagire umuntu aguhenda ngo arabimenye byose ngo arabiheza. Uwo yabayuzuye ubwibone. Tugenda turakora mugari ibintu do base, ibintu turiga nivyo rufatira. Ibi nivyo umuntu agikizwa acakira Kristo muri make. Acakira ingabire y'agakiza yateza guca yigishwa mu ishengero. Mu makoraniro amajyama Bible studies turimo. Ntabindi twateza kuvuga amashengero yacu nibi. Ako namusi twubakira ku maprofesi, twubakira ku migisha. Ibintu nk'ibyo nje usanga abantu bariko ariruka inyuma, abantu biruka inyuma. Abantu bakabahenda bakabamanipira akabatwara amafaranga yanyu, akababwira ibintu, akanababuza kumviza ubutumwa nk'ubu.
bakabwitugisha ubutumwa butaribwo kandi bwo gukuri bwa Bibiliya. So Imana igufashe, Imana idufashe, Imana itwigisha ko turakeneye gutahurira ibanga. Nukuri Imana idufashe. Je nasenga Imana ngo amajambo ashikira abantu benshi. Wewe wigisha rero ugende wisuzume, wigisha iki? Wigisha urupfu, utanga inyuguti, wigisha la condamnation, wigisha ikintu kiho kirahera, wigisha ikintu cy'ubwiza bwaheze. Isezerano rya kera ntiryari wewe, ryari ry'Abanyisirayeli. So twebwe twigisha Kristo. Kristo yaje ku bw'isi yose, ku bw'Abanyisirayeli n'abanyamahanga. So Kristo no tuvuga, ntituzakuvuga amategeko. Nuko Imana ibafashe, Imana ibagire neza, ibashe urukundo rwayo, bagire neza. Ndazi ko ari byinshi amategeko tuko turavuga, kandi biri tubwira ngo ahoraho ashingirwa Yesu yaje gukora. Mu gihe ca millennium yose zogaruka sura Abanyisirayeli sura bigishe abibibutse. Umva si ibintu cyo ngo turataye ko biguma bigaruka bigaruka mu buryo bwinshi, ariko ntitubeshwaho nabyo, tubeshwaho na Mpwemu Yera. Hari tuvuga ngo Mpwemu Yera kugaca Mpwemu Yera tukavuga mu byekeye kuvuga mu ndimi no kwakira agakiza gusa, ariko tukwiye gutabara Mpwemu Yera atwishyizano rishasha, Mpwemu Yera dushoboza kuba misizano rishasha. Nuko ndasenga Imana ngo bagire neza. Inyigisho mufise ibibazo mushaka kunyandikira, numero yanje ni +1 207 415 91 57 +1 207 415 91 57. Ni Ange Michel Muhayimana. Mushaka kunyandikira ahantu hatandukanye, haba kuri YouTube mushaka kujako mukabona inyigisho, mugasubscribe kuri channel gira gesho se hashigaho video mushaka kuyikurikira, ngaha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp. Hose tutanga inyigisho kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bumenyekane mu mahanga yose, cyane muri twebwe Abarundi, Abanyarwanda, abantu muvuga kino kirimi cacu mushaka kucumva ubutumwa bashikiye. Nje tumubona ntagira inyigisho mu Congereza, kwa numva Mpwemu Imana akindongora kuvuga mu Kirundi. Hari abanyandikiye ngo ati Ange gira mu Congereza naho hari abantu audience ufise. Mwene data ni byiza, ndabashimira abantu mura munyandikira mumbwiye ati gira mu Congereza naho ufise audience ni ati wowe muri Amerika ufise Abanyamerika gukurikira. Abanyamerika bavuga n'ubutumwa ni benshi cyane. Abanyamerika bafise Abanyamerika babo ariko arabigisha, ariko je numva Imana imbohera cyane kwigisha abi wacu bakenya naho yo 1 2 3. Ariko Paul mama nzovuga mu kino kirimi cacu, nko mu munsi ati vuga mu Congereza naho nzovuga muri Bikenya, muri Gikenyanzi, ku buryo abandi bashaka kumva. Nuko ubwo Imana buguze imitima yanyu, mwibuke murakunzwe kandi murakunditse.